Sari bakunzi ba Mijo Talent TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe kuri micro ni Joseline Irankunda agarutse ubugira kandi nizera ko mumeze neza natwe aho turi turashima Imana. Mu Burundi tumaze iminsi dufise ikibazo cy'amaso abenshi bariko baravuga ngo amaso yimbwa ariko nizera yuko ariko arakira nimba yo baragufashe pole sana nimba taragufata naho ushima Imana kuko namaso ababaza cyane gose hama ako karagaciyemo nkuko bisanzwe uyu munsi fise abatumire biteka bafise impano zitandukanye. Mijo Talent TV turiho kugira ngo dufashe abanyempano kugira impano Imana yaguhaye ushobore kuyigeza aho ishaka nuko bisaba yuko hariho abagufata mu mugongo. Mijo Talent TV rero turafasha cyane abanyempano kugira ngo zigere aho bipfuza ko boshobora kugera tubifashijwe n'Imana. Mijo Talent TV rero dufise abashitsi uno munsi bafise impano baraza kuzitubwira reka tubakire turabahaye kazi. Mumeze neza? Ego tumeze neza cyane dushima Imana. Mwitwa gute? Ego nitwa Rurabukeye neza. Musanzwe mukora udogi? Sanzwe nkora akazi ko gukora filime ndiko ndayikora cyane kandi ndayikunda. Murakoze cyane. Bakunzi ba Mijo Talent TV umutumire wa mbere mwamubonye yitwa Rurabukeye neza asanzwe ari umukinyi wa filime Imana yamuhaye impano yo gukina filime kandi arabikunda. Ni byiza cyane yuko umuntu wese ahari yokoresha ingabire Imana yamuhaye kuko hari igihe umuntu araba filime akayikuramo icigwa gikomeye. Reka twakire umutumire agira kabiri. Namahoro. Namahoro. Umeze neza? Ego ndashima Imana. Mwitwa gute musanzwe mukora iki? Amazina yanje nitwa Nzubahimana Chantal nkaba ndi umukinyi wa film. Nzubahimana Chantal asanzwe ari umukinyi wa film mubona ko numwigeme akiri muto ariko yahisemo gukoresha ingabire Imana yamuhaye. Chantal umaze gukina filime zingahe? Nimwe maze gukoreramwo gusa nayo ntirasohoka ariko turiteze mu minsi mikenya kwizosohoka. Felicitation Chantal kuba warahisemo gukoresha ingabire Imana yaguhaye. Bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko nakomeje kubabwira umunsi fise abatumire biteka reka twakire umutumire agira gatatu. Namahoro. Namahoro cyane. Umeze neza? Ndashima ariko nubwo ubona bitameze neza ko ndashima Imana. Nibigi bitameze neza? Ndibaza ko ari byibonesha amaso kandi sijijenye nirazi hariho nabandi gusa ntugire ubwoba ntibigushikira. Pole sana bitameze neza ndibaza bariko baradukurikirana mwese murabibona. Umutumire wacu agira gatatu yafashwe na ya maso. Amazi imisi ariko aratuzungurukamo benshi bavuga ngo na amaso yimbwa. Ayo maso ntituzi kiyatera ariko yatuzungurutsemo nkuko natanguye ndabivuga wewe nimba utarayagwara ushima Imana. Umaze kuyagwara nawe nta kibazo ntugire ubwoba ndaza kuguhereza umuti siko? Sawa murakoze. Bakunzi ba Mijo Talent TV abatumire turi kumwe uno munsi bafise impano yo gukina filime. Nagomba ndababaze uyu mwuga wo gukina filime mwawutanguye ryari mubona ufise akamaro kameze gute? Ego murakoze. Novuga ikintu ca filime si gihe kinini kandi si gihe gito kuko ndabimazemwo nk'umwaka mugabo novuga ko byanyavyo ndabimazemwo hafi nk'amezi 4 gutyo mu mezi 4 kuko imyaka yaheze narabirimwe umugabo sinari bwabishiremo ingufu kuko ubu yamaze kubona akamaro kavyo niho novuga yuko ndabifisemo ingufu nyinshi cyane zo kubikora ubu kandi numva nyene fise ingufu nyinshi ndi ready yo kubikora cyane. Yego murakoze cyane. Rora none ko benshi bakunze kuvuga ngo filime abantu benshi mu kibano barakunze kuvuga ngo umukinyi wa filime zijyamo abantu batagira indero abantu banywa inzoga banywa ibiyayuramutwe hariho amafilime amwe yigisha n'ayandi mafilime y'ibiterasoni mwe mu bamufise impano zo gukina filime zimeze gute zigisha z'Imana filime zitanga message imeze gute? Murakoze. Icambere sishobora gukora ibintu bidahisha Imana icubahiro kuko nsanzwe nkijijwe rero novuga story ya filime zacu zizoba ari zigisha zizoba arimwo ijambo ry'Imana. Ego bizoba birimwo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ego
Amen, murakoze cyane. Murumva yuko baratubwiye ati filime zabo zizoba ari filime zigisha, zitanga message ihindura imitima y'abantu, kandi ntera ko ndabatera kama yuko izo filime nta handi zigiye kuzoza ziraca atari kuri Major Talent TV. Reka tubaze umutumire wacu agira kabiri, mbe nawe woba umaze gukina filime zingahe? Ni giki cyatumye uhitamo gukina filime uri umukobwa? Murakoze cyane. Uvuze yuko impamvu nahisemo gukina filime d'umukobwa, filime kuva mu buto bwanje nagiye nkurikirana amafilime abandi bantu bagiye bakina, nkumva ndabikunze, nkumva nanjye bindimwe, nkabona yuko nanjye ni nashobora gukina filime, nanjye numva yuko inyigisho nanjye abantu boronka inyigisho biciye kuri jewe nkuko abandi bagiye bigisha abandi. Murakoze cyane. Ndakubaze, mbe wambwiye witwa Chantal? Chantal, none ko mbona umenga uri cari muto. Abenshi barakunze kuvuga ngo abantu bakina filime n'abagabo nta nabo baronka. Ubu ni wumva ubwo bakuri ico kintu kuzahava bituma udashobora kuronka uwo muzubakana? Murakoze. Oya, ibyo byo kuvuga ngo umugabo nukuri narahisemwo, kandi ndazi yuko isezerano ry'uwanje rirahari. Nibaze yuko uzoba yankunze azonkundira nico nzoba nkora. Murakoze. Reka rero tubandanye n'umutumire agira gatatu, nawe tumubaze igihe yo baratanguye kwiyumvamo ko afise ino mpano yo gukina filime. Eske ndakubaze, uwo bufise impano yo gukina filime? Kuko muri filime haba impano zitandukanye. Hariho abashobora kugwana, hariho abashobora gusenga, hariho abashobora guteka, hariho abashobora gukina role y'ubuzamu. Wowe bufise impano yo gukina role imeze gute? Hama mu bisanzwe ariko je ndafise akabazo n'ugumba jiji. Kameze gute? Wabajije abandi kuntu bitwa je nigeze umbaza canke niko umenyereye? Babarira cyane sikubera ndakumenyereye ahubwo byancanze. So jewe ku mazina yanje nitwa Nduwimana Claver. Izina nkoresha mu gukina muri filime ni Welcome. Hama mu bijanye no gukina jewe buri hole yose ndaturiza. Haba gusenga twende, haba mu buzamu, haba mu kuboregwa, haba mu iburi sene yose umbarira. Je nyuma naturikije kuko filime ni kintu nova hori nk'indoto zanje. Amen. Welcome, kandi mbona n'umupira wambaye minga wanditse ko welcome. Aha naho hige handitse gute? Yesaya 40 umurongo wa mbere havuga gute? Havuga ni muhumurize abantu banje, ni mubahumurize nuko Imana yanyigize. Ni muhumurize abantu banje, ni mubahumurize niko Imana yanyu igize. Aka kanyere nizere yuko abariko baradukurikirana bari mu bibazo, abariko baradukurikirana babuza babo bagandaye, turabonye yuko ku mupira wa Welcome handitse ko ngo bahumurize ababo muri Yesaya 40 umurongo wa mbere. Murabona yuko ababa urugwaruka rufise impano itandukanye, ariko impano yabo yerekeje kuvuga ijambo ry'Imana babicishije muri filime. Ni kuvuga hariho abantu ubu ariko araraba nk'umupasitoro ariko arasigura, yoshobora kudafata umwanya ngo ariko aramviriza ibiganiro ibisiguro by'ujya mu pasitoro, ariko nkuko ubu ugwaruka rufise ubwenge butandukanye barashobora kuja hamwe bakiyumvira ati reka dukine filime dushiremo ibintu by'ijambo ry'Imana, kumbure wa muntu adashobora kwicara ngo yumvirize igisiguro arashobora kumviriza ijambo ry'Imana biciye muri filime. Sivyo none? Ubwa mbere ndabashimiye cyane kuri ico cyumviro kandi ndabateye n'intege. Okay, reka dusubire rero kuri wa mutumire twatangurira ko nawe tumubaze ni yihe role udashobora gukina muri filime? Woshobora gukina role y'umugabo n'umugore muri mu gitanda muri ko murakora biga bintu ntavuze izina? Ego murakoze. Hama kusanzwe umukinyi wa filime irore yari yo yose urekuriwe kuyikina utegerezwa, kuko ubu biba bikurimwo. Nanje ubwanje numva atasene nimwe ntoshobora gukina, sene yari yose ndashobora kuyikina, kiretse gusa ureka kwinjira muri bya nyavyo mugabo urerekana ko bivanye n'ico uba uri kurashaka kwigisha, uramera nk'uvyinjiramwo mugabo bitari nuze, kuko filime
iba swati ni kinyoma kinyegeje mu kuri canke ukuri kwinyegeje mu kinyoma. Rero bivanye n'ivyo buri kurashaka kwigisha abantu urashobora kumera nk'uwinjira muri ico kintu kanaka ugomba gukina kugira ngo abantu bamenye canke bige ukabikora mugabo ubufisa kugeza ego. Murakoze cyane mfatiye nko ku bakobwa hariho nk'umuntu ashobora kubona nk'uko umufiyansi wawe ukamubona muri filime ariko arakina ari kumwe n'umuhungu bakundanye umva ni nka story bariko barakina bakaja mu gitanda ukabona barakuye impuzu zose baratereye hajya ari nka wowe ari umukobwa mukundanye ntacyo byo gutwara dufate nturi muri filime uri kurabiroreza n'umusheri wawe ubonye mu ariko arabikina kuko benshi barakunze kuca bashwanira abo bakobwa nk'umuvyeyi ukaca akubwira ntuzosubire muri bige bintu nibitera soni ibiki nibikishatse kukubaza ari nk'umusheri wawe byifatamo gute. Murakoze. Ndeka ahantu nk'umurize canke mpumurize n'abandi bashobora kubwira abantu ngo ntuje muri filime kubera iyo ntuzeya. Icambere ni ikintu mbere ni nk'ikimenyetso berekana gusa muba muri gusa muba mwambaye impuzu icambere muba mwambaye impuzu kandi muba muri kumwe n'abandi bantu ntimushobora kugira ibintu bidahisha Imana icubahiro. Muba muri kumwe n'abandi kandi muba mwambaye rero ni code canke ni ibintu abantu biyumvira ariko sivyo ego je kubganje ko amaze kubimenya canke maze kubibona ko umuntu aba yambaye aba ari ikintu bashatse kwerekana gusa kugira umuntu yige nayo bundi bwo aba yambaye kubganje ko yanabitahuye kandi ndabirimwo ntivyo mbabaza gusa nobwira n'abandi bavyumvira ko ntibari ivyo kujya babibona siko biba biri gusa kuba ari kugira ngo abantu bige canke batahura ibintu kanaka ego. Abakunzi ba Mijo Talent TV mwumva ko bariko baraduhereza insiguro nziza bariko baratanga umuco ku bintu byerekeye filme aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho abantu filme zimaze guteza imbere hariho abandi bakibifata nk'umukino hariho abandi babona abantu bagiye mu bintu bya filme bakabita nk'abasazi ariko by'ukuri turabye ibindi bihugu intambwe bigeze ko filme canke se ibintu bya rezo socio beshi barabigize nk'akazi kandi birabatunga. Okay nagomba ndababaze ngaruke kwa welcome nagomba ndakubaze eske uyu mwuga wa filme mwawutanguriye muhiri wanyu mwarigeze kuja mu magroupe akora ibintu bya mafilme canke mu matimu atandukanye mwabitanguye gute mwagiye muja kumuhana murabivugana shaka menye ko muba harigiye muba mwaragiye hamwe mukicara mukiyumvira gukora kino gikorwa. Murakoze cyane mu bisanzwe jewe filme kuntu yanje musukundi watubajije ngo twarumvikanye cyane twaciye mu yindi migwi je naciye mu mugwi wa Faraja Group ndibaza abonye no mugongo yuko nambaye umupira wanditse ko Faraja Group rega navyo nabo hama kuntu byagenze nirabaye ngaho asengera muri eglise nyene bakunda gukiniramo ko je nari nkiruguru wacu ntonda kubwira mugabo ndazuzo hamenye nakunda kumviriza Faraja Group nkamviriza cyane nkumva ko ndayikunze nkarorera ry'amasinema y'abandi bakina nka filmu zizakina ubwa mbere bajya abahungu bawiri bamugisha bajya vraiment barankora ku mutima nkumva yuko umenye na jeno kina filme maze kubona kibujumbura sinzi ukuntu nagira ubuntu bwo kwinjira muri Faraja Group ndumva ko mfise impano nanje yo gukina tukagenda dukina atandukanye ego vraiment muri Faraja twarakina benshi bagahezagirwa nkabona ko naje mfise impano kandi sije navyishobozo narishobozo na mpumu yera kandi azi ko uko biri kose na mpumu yera ndacamufise naho yagiye kuko sinigeze ndamukoshereza mu bisanzwe. Hama niho naje ahantu ndiyumvira ako sinovuga ko je nimviriye njyana impumu wanje yabimbariye ati reba ukuntu nawe wokora ibigaragara uko ivyo twakora vyaja kuri radio Vyizigiro Voix d'Espoir ngira murazumva Faraja Group sinzi ukuntu nabyisanze mu nyinshi asanga kwamaze kuorganiza umugwi wacu twatangura rero gukina filime nyinshi ziri mu mashini mu misi murazibona Yesu abahezagira. Amen murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV murumva yuko urugwaruka rwatanguriye muri Faraja aha hambere hahise Faraja yari group yari ikaze cyane wasanga
ahantu hatandukanye bagenda bumviriza amafilime mugabo yari amafilime bumviriza nka history mugabo bitabona uyu munsi rero ubuhinga bugenda bugwira urugwaruka bavuze ati ko twatanguriye muri Faraja tugakina ibintu bitabona reka turabe ko twotera intambwe dukine ibintu bibona dutange message ibona ku buryo aho umuntu wese azoba ari buraya ari he azoshobora kubona ibikorwa turiko turakora murumva rero yuko batanguriye muri Faraja rero nibaza yuko abahora bayikurikirana n'ubu murahawe kaze mugiye gukurikirana kandi ibi bikorwa byabo kuri Mijo Talent TV ikirishirije aho mugiye kuzomenya ati umukinnyi runaka twahora twumva mumubone ku buryo mushoboye guhura no mu nzira mushobora kugira gute kumumenya reka tugaruke kuno musista nawe tumubaze ko nawe yipfuza kuzokwerekana ibikorwa byiwe ku mbuga nkoranyambaga canke azokora nka kujya abambere bahora bakora naco bizogutwara kwerekana ibikorwa uzoburi kurakora cyangwa ushaka bizogume mu audio nka kujya bahora bumviriza amafilime yanyu ku radio bisanzwe murakoze cyane jewe kucerekeye filime n'ukuri ndumva ata mpamvu n'imwe yotuma ntoreka gukina filime kuko biri mu bintu natekerejeho kandi bindimwo no mu maraso none Chantal kumenga usanzwe uri umukobwa afise isoni no kuvuga birakugora bizokorohera gukina filime nk'ubu dufate baguhaye role yo gukubita umwana uri nka mukase wobishobora murakoze ndibaza yuko utu dusoni twanje mu mpano noba mfise natwone twoba turimo mu mpano fise urumva yuko impano yatanze ziratandukanye Chantal ati no kugira isoni ni impano Imana yamuhaye kandi nibyo hariho abantu bafise isoni hariho abantu badafise isoni izo zose ni impano Imana igenda itanga zitandukanye bakunzi ba Mijo Talent TV murabona yuko abatumire bacu dufise no munsi bafise impano zigenda zitandukanye Chantal ati n'udusoni ni impano Imana yampaye byiza cyane Nagoma ndababaza ikibazo mwatubwiye ko Imana yabahaye impano yo gukina filime eske yoba yabahaye impano ya filime yonyene nta yindi impano yoba yarabahaye ni kuvuga mu mpano hariho gusigura kuba umupasteri ni impano Imana iba yaraguhaye si umuntu wese yotora mikrofone ngo aje imbere y'abantu asigure kuririmba ni impano kuryama cyane gufungura cyane ibyo ni impano maze muri impano zose ndondaguye wowe ufise impano iyihe apare y'impano ya filime muri zo zindi mvuze ufise impano iyi ugira ko utwerekana karorero ndashobora gutangura mu buryo bwo kuririmba nk'uku uku ngendera mwami wanje ngendera mwami wanje iyo ngendera mwami wanje ngendera mwami wanje muri ubwo buryo nkatangura ndirimba gutyo kuko kiba ari igikorwa kitoroshe urumva ko mba ndiko ndisabira Imana kugira ngo ingendere byibuze inkoreshe mu kugira ngo ubwoko bw'Imana butabagwe bubohoke bizere bagarukana ivyizigiro muri bo muri ubwo buryo murakoze nagomba ndakubaze ko Imana twagumye tuvuga ko itanga ingabire zitandukanye apare ya filime nta yindi mpano Imana ishobora kuba yaraguhaye ukavuga ati mu gihe ntariko ndakora filime no ushobora gufasha ubwoko bw'Imana mu mpano Imana yampaye nkabafasha mu yindi mpano atari ya filime niyihe yindi mpano Imana ishobora kuba yaraguhaye utako uduhana karorero amfete nkuko mubivuze Imana yaduhaye impano yo gukina filime zitandukanye ariko apare yo gukina filime nagenda kubwira yuko ndabikora ndi muri filime ariko sino bivuga kuko sishobora guca nk'ahantu ariko habera ibintu by'urukoza soni ngo ce ndengana kandi umuvuga butumwa kameme ikintu je shobora kuba nokora ndashobora guca nk'ahantu hari nk'abajene canke nk'abantu bako barashwana nkagenda babwiye umurongo umwe ati ibintu nk'uko muragira sivyo tireba muhinduke mumere nka naka bajya muri ibi bagiye badondagura baza kayo ba Timote bande na bande nkababwira ati nimuhinduke hantu par exemple ndashobora guca nk'ahantu hari nk'umujene kanaka umusore n'umwigeme bari mu bintu biteye isoni cyangwa ko baravugana nk'ibintu numva bidashoboka nkaca mpagara nkumviriza
bakanyandura nk'abariko barashaka kuntuka kundi umunyarusaku nkababwira ikingenza abwira ati ivyo mwakavuze byose navyumvise ariko iyo nzira si nkaca mbandanya nk'ivyo nyene nawe uco vyumva murakoze cyane welcome ariko tubaze mu mutumire wacu wundi nawe mu ngabire Imana yatanze ko tayindi ngabire Imana yoba yaramuhaye itandukanye n'ibi bya filime tugiye gukora mugiye gukorera kuri Mijo Talent TV. Ego murakoze novuga pare iyo mpano yo kuvuga ubutumwa biciye mu bikino isanzwe ifise impano yo kuvuga ubutumwa n'uvuga butumwa. Murakoze cyane usanzwe ufite yindi mpano yo kuvuga ubutumwa ni kuvuga hajya kuvuga ubutumwa n'impano ikomeye kuko si bose bagenda imbere y'abantu ngo bashobore kumenya ibyo babwira abantu batahure bagira icyo batahanye mu mutwe ariko hariho n'akandi kantu nkunze kumva ngo abapasitoro hariho abagenda banyweye akantu kugira ngo bashobore kuronka amajambo atandukanye babwira abantu sinzi ko duha umuco kuri murakoze abantu bavuga byinshi ariko sinzi ko ibyo abantu bavuga biratandukanye bavuga byinshi ariko ugiye kuraba nimba hari ubikora buryo umwe wese azokwibarizwa ivyakora nimba bakorera Imana mu bujyajya mu buryo bumeze uko Imana izobibabaza mugakubwiye ivyo je ntavyo no bagiriza kuko ntavyo ndabona. Yego cyane woshobora kuduhereza nk'akarorero mu gihe dufate nk'ubu ko uri imbere y'ishengero ry'Imana ugomba kuvuga ubutumwa utangura gute ubyifatamwo gute kugira ngo n'abariko baragukurikirana bazogira igishika cyo kuzoshika aho usengera bashobore kumviriza igisigoro cawe. Murakoze cyane buriya iyo ugiye kuvuga ubutumwa canke uri kuravuga ubutumwa novuga iki kintu uko utanguye uno munsi canke je sikutangura kuko burya mpwemu yasi ukora ni mpwemu yaragukoresha rero uko mpwemu yarakurongoye ukora kuko dukoreshwa na mpwemu yera sitwebwe n'Imana dushoboza byose. Ikintu na kimwe cyoroshe hage no mu ijambo ry'Imana bisaba gusaba inkomezi twe twahora twibaza ngo kubera umuntu aba afite iyo ngabire yo kuvuga ijambo ry'Imana ava muhira yambaye costume yatoye Bible imirongo ya instaye ashitse imbere y'abantu kubaguhuruduka kumbe nitwa tuzi yuko harimo kubanza gusenga gusaba inkomezi kugira ngo Imana igutorokanirize kuvuga amajambo meza ashobora kwigisha imitima y'abantu igahinduka nukuri ndabipfurije kugera kure ndabipfurije gutera intambwe ndabipfurije kuvuga ubutumwa ugakwira amahanga yose hama Yesu niyaza haze habonekemo abo mwashoboye kubwira ubutumwa kugira ngo muze mwambike ikamba ry'ubugingo sibyo none okay twagomba rero mudufashe toya tugaruka kuri ya mpano yanyu nyezina mufashe abariko baradukurikirana mu kantu gatoya gusa mu kubereka agasene kingene mukina kuko twabonye wowe ufite impano yo kuvuga ubutumwa uyarafise indi impano yo kuvuga ubutumwa uyarafise impano yo kuririmba tukasha twibaza ati none muri filime naho baba bameze gute dushaka rero muri make muducishirizemo agafilime gatoya dushobore kubona ingene mu byifatamo muri ko murakina murabitwemereye nta kibazo kweri turagakora mba mushaka kame canke tubiri bakunzi ba Mijo Talent TV mugomba mukurikirane ibikorwa rero nyezina bya bano batumire bacu murabe ukuntu bakina murabe ukuntu babyifatamo numwe wisoni turaza kuraba muri mu mano ziwe yatubwiye ko nazari impano Imana yamuhaye ukuntu ashobora kuzikoresha murakoze cyane. Ba Mijo Talent TV turiko turaheraheza ikiganiro cyacu mwamaze kubona ibikorwa bya bano bakinyi bacu ba filime bashasha twagomba tubabaze dufatiye nko kuri kino gikorwa muhejeje gukora kuri no filime muhejeje gukina nkarigya kofe twabonye ukubita umugore wawe haga ntushobora kugira ubwoba ati ndamukomeretsa canke ni ataha muhira bagasanga yagize umurabago ku matama baramubaza iyo yabikuye iyo muri ko murakina filime muri make mubyifatamo gute kugira ngo ntimushobore kugwa mu ngorane zitandukanye. Mu bisanzwe burya filime ni ikintu ca mbere kigoye cyane kandi ni ikintu ushobora kujamo wabanje kwiga ukicara ahantu ukiyumvira ati mbega ibintu ko ndabigiyemo eske umuryango uzobinyemerera nimba ushobora kubijamo wanje kubaza umuryango canke uzi ko umuryango wawe nawe nyene ubikunda urabijamo je en fait kumukubita namukubise bivanye n'ishavu nari mfise y'ukuntu yamya ntuka bamponda na musaza we ngo aya maso yimbwa siko Nereno yagwa bamaze kunuka ngo aya maso yimbwa birambabaza cyane
hari akageso yadukanye nawe mwijoro nawe mwabibonye niyo mpamvu namukubise. Chantal twagomba tukubaze nawe muri uryo mwanya bagukubise ikofe wiyumvise gute ntago ushobora kumusigaranira umutima mubi atujya muntu ntituzosubira gukinana afite umutima mubi ubyiyumvira gute? murakoze cyane hama nkuko nyene bayivuze filime ni ikintu kitoroshe gukina kuko bijya tubizamo tubizi yuko tuzohura nabyo kandi kuko n'urukino tuba turimwo ntegereza kuvyakira kandi nta mutima mubi uburimwo. murakoze. Okay. Reka rero duherahereze kuri uno mutumire wacu nawe atubwire muri make ukuntu byamugendeye muri ga filime abona bofre wiwe na mushikiwe bari muko barakubitana amakofe nta mutima mubi wagize uvuga ati ari nk'abariko barabira ucu uvuga ati ari mushikanje nosha ndamukura marya rugo nkamukura kwa urya mugabo nkamutahari? Murakoze bamwe bavuga ngo niko zubakwa. Nikugereka ibuye kuri nikugereka ibuye kuri ndatasimaririmo. Bo rero kubisanzwe kubera nka jewe ubwanje kubera bibari bikino deja kubari kugira ngo twigisha abantu nta shari dushobora kubigiramo nta shari tugira kuko kubari kugira ngo abantu bige bamenye batahure yego nakoze. Reka dushimire mwege mwese mwariko muradukurikirana abariko baradukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu mu Burundi canke se mu makungu turabakunda cyane turasaba gushigikira ibikorwa byacu ni Mijo Talent TV imisi yose iriho kugira ngo ibereke imico y'ikirundi igenda itandukanye impano ziri mu barundi n'abarundi kazi mu basore mu gwaruka turabakunda mu kudushigikira ni kwandika muri komanteri ari byo mushaka ko twongera ko ari byo mushaka ko dupunguza mukaduterera ibyiyumviro kugira ngo twumve yuko turi kumwe namwe. Ni Joseline Irankunda mwari kumwe kuri mikro mugira umunsi mwiza mwarahezagiye.